Amahoro mwese banywanyi bacu mudukurikira muherereye irya nino mu makungu ya kure, mwese muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya, umugabane wa Aziya, aho mudukurikirana mwese muherereye, munkundire nsubire ndabahe kaze. Mwese muri ngaho mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, uburengero muri Kongo, ubuseruko muri Tanzania, muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye n'aho buri umwe wese adukurikirana aherereye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, ama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bikugerako aho uzoba uherereye hose kw'isi. Muri kano kanya rero hari amakuru ariko arabandanya guca irya nino, ubutumwa bugiye butandukanye, amakuru agenda avugwa n'ibiganiro Varisito Ndayishimiye agenda akorana n'ibimenyeshamakuru, cane cane ikiganiro yagiranye n'ikimenyeshamakuru Jeune Afrique akigirishijwe n'umumenyeshamakuru Rome Grace. Impamvu dushima ko tubaha ivyo biganiro n'ukungene Varisito aba yagiye yishura ibibazo vy'Uburundi, biraboneka ko Varisito Ndayishimiye hari vyinshi aba ariko aragenda abesha amenja, akaja gusanga yabeshe hama akivuguruza. None ngo ni gute rero yoba yaravuze ngo bashigaje imyaka 4 hama biba igihugu bagaca bakukuruka? Ico ni ikibazo yabajijwe n'umumenyeshamakuru. Muri aya makuru reka turabire hamwe rero inyishu Varisito yoba yaratanze ku myaka 20 bamaze batwara igihugu muri CNDD-FDD. Umunyamakuru yaramubajije bati, nduguruye Twamugina, mu myaka irenga 20 CNDD-FDD ishitse ku butegetsi, ubwo igihugu c'Uburundi ntikiri mu kwaha kw'imigenderanire myiza iri hagati y'abajenerali bazananye mw'ishamba? Ndugaye Twamugina. Aka kabazo k'umumenyeshamakuru Rome Grace karahambaye cane. Aka kabazo kandi kazingiyemwo ivyo vyose igihugu c'Uburundi kiriko kiracamwo. Umumenyeshamakuru ntiyabeshe. Igihugu c'Uburundi gitwariwe mu kwaha kw'abasirikare b'amapete y'abajenerali bahoze mw'ishamba. Akagwi k'abajenerali duhora tukababwira mu makuru atandukanye, si irya mbere tukavuze ngaha. Ubutunzi bw'igihugu bugeze aharindimuka, nibo babununuje bashira mu nda zabo. Ubutungane bw'Uburundi nibo babwishe, kuko uwo badashaka baramupfungira ubusa canke bakamwangaza. Izi ndyane ziri mu gihugu tuzikesha abo bajenerali nyene, kuko bipfuza ko abarundi twese tuba abaja babo. Umurundi yubahutse kwiyamiriza ako gasuzuguro aca yitwa umwansi w'igihugu. Ibikurikira biba bibi kuri we. Abo bajenerali nibo soko ry'amakuba yose igihugu kirimwo kiracamo muri kino gihe. Batari abo bajenerali, hatari abo basirikare, biraboneka ko igihugu c'Uburundi coba gitekanye. Naho bahamba Uburundi bakanabucuranguza bene bwo,
Ubu butegetsi bwa CNDD-FDD, ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye, inyishu yagiye atanga biboneka ko ari inyishu z'akamaramaza muri kino kiganiro yahaye uyu mumenyeshamakuru nyine wo kuri Jeune Afrique. Uyu mumenyeshamakuru kandi yabandanyije amubwira ngo naho bahamba Uburundi bukanacuraguzwa nyine uburuhiro ni gake amaherezo yabo aba meza. Akarorero kamwe gusa twofatira ku matika y'umuhisi Liyetona General Adolphe Nshimirimana. Uyu yari umugenerale avuga rikijana ku buryo binavugwa ko na shebuja Petero Nkurunziza naho yamukunda yoba yanamuca kure. Biranavugwa ko Adolphe Nshimirimana yoba yarasuzugura n'abandi bajenerali nkawe bavanye mu ishamba akabarabira mu kwaha. Adolphe Nshimirimana yari afise amaronko menshi cyane akanagira n'igitinyiro mu gihugu cose. Yamara ngo iminsi irakurya itakubwiye. Mu gatondo ko kuw'Imana igenekerezo rya 2 ukwezi k'umunani umwaka w'2015, Adolphe Nshimirimana yararangije urugendo rwiwe kuri ino si. Adolphe ntiyapfuye urupfu rusanzwe kuko imodoka yari imureruye yatewe iroketi kuri Gare du Nord aca aritaba Imana. Gushika ubu amatohoza ku rupfu rwiwe ntaco yashitseko nk'uko vyama ku ngoma ya CNDD-FDD. Adolphe Nshimirimana ari mu basize batesheje agaciro ububasha bw'amategeko mu guhamba ubwigenge bw'ubutungane. Aka karenganyo yimitse niko kakorewe n'abasigwa biwe. Ubutegetsi ntibwigeze bubwira abasigwa biwe icoba carahitanye Serugo. Biravugwa ko cane ko shebuja wiwe Nkurunziza yoba ari we yateguye urupfu rwiwe. Uretse Adolphe Nshimirimana hari abandi bajenerali bahora batinyitse ariko ubu bakiri bazima yamara bameze nk'intare zahongotse amenyo. Ibiherutse gushikira General Alain Guillaume Bunyoni navyo vyoba icigwa abandi bajenerali bashobora gufatirako. General Alain Guillaume Bunyoni yahoze yiyita Mutamade kuri Nkurunziza, co kimwe na Adolphe Nshimirimana. Bunyoni nawe yari umwizigirwa wa Nkurunziza ku buryo ata ngingo ihambaye umukuru w'igihugu yafata atabanje kubagisha inama ari babiri. Bunyoni nawe ari kw'isonga mu bishe abarundi bagasahura n'igihugu ku rugero ruteye ubwoba. General Alain Guillaume Bunyoni nawe ikirere caramuhindukanye. Muri Nyakanga 2022 yarabogojwe mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere ahava yinjizwa ibohero. Kumwe yahoze arementaniriza inzirakarengane nawe yisanze imbere ya bwa butungane nyine yahamba. Ubutegetsi yahora akorera neza bumucira urwangondangonde bumudenderereza ku ivyaha vy'agacamutwe atakinya.
sentare yahawe akazi ko gufondafonda ibishoboka vyose kumucira umunyororo wo gupfungwa ubuzima bwe bwose, akananyagwa amatungo yiwe yose. Iki gihe Imana iherutse kumwibuka, iramutwenza. Sinzi uko hari icigwa vyoba vyaramwigishije. Iki gihe kandi Generale Majoro Ndayishimiye Varisito abona ko impinduka yubakiwe abandi we atoyinjiramwo, nico kimwe n'aba Prime Niyongabo hamwe n'abandi. Si mu by'ukuri ngo ntibatahura kumva igituma icigwa kiguma ari nk'ubusa imbere y'aba bajenerali bo muri CNDD-FDD biyumva nk'abakomeye. Ngaya rero amateka y'aba bajenerali umumenyeshamakuru wa Jeune Afrique yabwiye Ndayishimiye. Kuri ico kibazo c'abo bajenerali bamaze imyaka irenga 20 bapfukamye igihugu mu nda mu kwiba no kwica, Ndayishimiye yabavuze ko ibintu bitangaje. Umukuru w'igihugu yavuze ko abarundi boreka gusimba imitima ngo kuko barashaje cane, ngo basigaje imyaka 4 baje mu zabukuru. Mu majambo y'igifaransa Ndayishimiye yabwiye umumenyeshamakuru Rome Grace wa Jeune Afrique ati: "Dugure twamugina. Je sens que dans 4 ans, les généraux dont Paris seront à la retraite. Il n'y a donc pas raison de s'inquiéter de son clifon." Mu by'ukuri ni nko kuvuga ngo je sens que, ndatekereza ko dans 4 ans, mu myaka 4, les généraux dont Paris seront, abajenerali muvugaho bazoba seront à retraite, bazoba bagiye mu zabukuru. Il n'y a donc pas raison, nta mpamvu yo kugira il n'y a donc pas raison de s'inquiéter de ce clifon. Nta mpamvu rero yo kugira ubwoba canke yo guterwa ubwoba n'ivyo bariko barakora. Ndugaye twamugina. Ivyo nivyo Ndayishimiye yaciye avuga. Iyi nyishu yatanzwe n'uwitwa ko arongoye igihugu irababaje cane, irashavuje cane. Ico bikoze, Ndayishimiye yemeje ko arivyo Uburundi babutwariye mu kwaha imyaka irenga 20 ari mu kwaha kw'abajenerali. Ariko ni igitutsi gikomeye kuba yaciye ashinyaguriza abarundi ko batohangayika cane ngo kumva z'uko abo bajenerali basanzwe bashaje. Aha burya mu yandi majambo ni nko kuvuga ko canke nkuko yababwiye abarundi ko akaba kamaze kuba. Mbega ko Ndayishimiye abesha abarundi ko bashigaje imyaka 4, we nyene akaba ariko ariba amatora kugira ngo yiyongere ikiringo c'imyaka 7. Yo vyoba bisigura ko muri 2031 azoca atanga imihoho. Ndayishimiye ko iki kibazo yarerekanye ko abanegura
ingendo zabo bajenerali baba bariko bata umwanya wabo ntaco azobakorako. Umurundi ntiyiriwe arabesha ko bagiye kuyikebuka, ahubwo yemeje ko bazobandanya biba bongera bica mu myaka yise ine. Sinzi imyaka ine ico yashatse kuvuga, canke wosanga Ndayishimiye yaravuze ko bazomara ibiringo bine ari ku butegetsi atwara igihugu c'Uburundi. N'ibiriko biragenda vyibazwa cane kuri uyu mutegetsi wacu Varisito Ndayishimiye, benshi batekewe n'icoba c'ibishobora kuzashika ngaha mu gihugu c'Uburundi bivanye n'ubu butegetsi bwa CNDD FDD, ubutegetsi buriho muri kino gihe butwaye igihugu. Ndayishimiye ku vy'amatora nayo yari amaze imisi ariko ararikoroza. Ndayishimiye yavuze ko atagitewe ubwoba na Agathon Rwasa. Agathon akaba yahora ava mu mugambwe CNL inyankamugayo, ariko bivanye n'amabi no kugira ngo basambure umugambwe wa CNDD FDD muri kino gihe barawufashe Agathon Rwasa barawumwaka, baja kuwusambura bawuha Nestor Girukishaka ngo abe ari we atwara. Ivyo vyose rero biriko biragenda bivugwa ngaha muri CNDD FDD, bikaboneka ko ivyo baciye bakora bishobora kuzobagaruka. Twihweje neza uburyo umumenyeshamakuru yubatse ibibazo yabajije Ndayishimiye, urabona ko yabaza ibintu asanzwe azi uko vyifashe ngaha mu gihugu c'Uburundi. Ibibazo nka vyose umukuru w'igihugu yabajijwe n'ibigize imisi bivugwa cane cane mu gihugu cacu c'Uburundi. Muri ivyo nyene twosubiramo aho twavuga nko kw'irekurwa rya General Alain Guillaume Bunyoni, amatora atagiramwo Agathon Rwasa, kwihutisha kalendare y'amatora na Ndayishimiye kwihutisha ivyo vyose kwihutisha kandidatire ya Ndayishimiye, iturika ry'ibigwanisho vyaturitse ngaho ku Musaga. Ivyo vyose nivyo yagiye amubaza kandi biboneka ko ari ibibazo vyategerezwa kwishurwa. Abarundi bari babirindiranye igishika, bari babirindiriye umwanya utari mutoyi, bahora bibaza icoba carabaye ngaha mu gihugu c'Uburundi. Nk'uko twabivuze mu nkuru zacu z'ejo bundi, ni vyiza ko Abarundi bitaho kuzirikana ineza amajambo atandukanye agenda avuga ngaha ku bategetsi, cane cane umukuru w'igihugu w'Abarundi ashikiriza ku gihugu cabo, ivyo agenda aravuga ku gihugu c'Uburundi nyene. Mu majambo umukuru w'igihugu ashikiriza niho abanyagihugu bumvira akari ku mutima wiwe, bigatuma bamenya iyo kazoza kabo n'ak'igihugu biriko vyerekeza. Aho rero ibintu bigeze muri kino gihe biramaze kugaragara ko Abarundi mwamaze guhinyura ko Ndayishimiye ataho azobashikana. Ndayishimiye murantunge burya butumwa mwamuhaye mu kwanka kwiyandikisha mu mwaka uheze, abanyagihugu bakanka kwiyandikisha ngo baje mu matora, aho bivugwa ko hatoye abantu bakeyi cane. Burya butumwa rero bwahawe Ndayishimiye mu mwaka wo kwiyandikisha mu mwaka uheze bwamusizemwo imvune.
ntimuzobone abakankamira, burya niwe abatinya gusumba uko mwebwe mumutinya. Ndayishimiye burya arazi ko umunsi uri izina, mwamugiriye inama ya nyuma ko atazorokoka umujinya w'uyu wanyu, kuko ingufu abanyagihugu bafise mukoranye canke bakoranye arazizi neza na neza ko atozitsinda naho yokoresha imiyaga n'imituragaro. Nk'uko rero Ndugure Twamugina akandi kabazo yamubajije Ndugure Twamugina karagira gati kw'igenekerezo rya 26 ukwezi kwa kane umwaka n'ibihumbi 2026 CNDD-FDD yakugize umukandida wayo mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka 2027. Ubwo si ku mpamvu zo kutumvikana mwakoze ikoraniro kaminuza umwaka umwe imbere y'amatora? Mwiheje uko aka kabazo kubatse umumenyeshamakuru uravye rero uko kubatse umumenyeshamakuru yarabonye ko ari ibintu bidasanzwe canke inyishu zirimwo ibintu bidasanzwe, bizwi neza ko Ndayishimiye yihutishije ivyo kwigena nk'umukandida kubera abona ko icuka atari ciza muri CNDD-FDD. Ndayishimiye yerekwa ko ibihangange mu gisirikari bizohava biburizamo umugambi wiwe wo kwitoza ikiringo ca kabiri. Niho yaciye yifashisha za mvugo zabo zo kunyanyasa na bacemo ntibabona. Ivyo byose rero vyagiye biragenda bitera agahinda Ndugaye Twamugina. Burya intwazangabo zidashaka ko Ndayishimiye yongera kubarongora hamwe n'ibindi nyine bihangange umugwaniriza bamugwaniriza mu mugambwe basigaye bararabana mu maso babazanya bati sha aratwitanze sha ati bigenze gute bijya n'ibiki. Ndayishimiye yarabitanze cane yarabubiriye kuko bo bari bibaza ko igihe ciza co kwipanga ari mu mpera z'umwaka. Ndayishimiye yakuye icigwa gikomeye ku kungene intwazangabo mu gisirikare zapfubije imigambi ya Nkurunziza muri 2020. Naho Ndayishimiye yabeshe ko ikoraniro kaminuza ryakozwe kare cane kubera ari wo mwanya umugambwe wahisemo. Sivyo, ahubwo nk'uko nyine turiko turabibabwira
sibyo nk'uko bari babihisemo umugambwe, ahubwo ni ku mpamvu za zuguruzuguru nk'uko umumenyeshamakuru umumenyeshamakuru yakagobetse mu kibazo yariko aramubaza. Ivyo byose ni ibiriko biragenda bishika muri kino gihe, muri kino gihugu cacu c'Uburundi. Biboneka ko ari ingorane zikomakomeye cane, haba ku butegetsi n'abategetsi batwaye igihugu muri kino gihe. Amakuru yacu rero tubaye turayahagarikiye ngaha. Wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke se ukaba ukoresha ururimi rw'igifaransa, urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose ku isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye, naho ubutaha.